ntuzi icomba ndiko nditabira ijya telefone nshobora guhamagarwa na protocole y'umukuru w'igihugu abantu bagikundira kubibona bahemu cyane uratse kuri mu wanje zo buryo urukundo rutitiye umugabo wanje twageze mariage dufite imirima dufite inka natwe izo mpene intama turabifise kandi wumva agiye hanze twageze mariage nje hanze mu gihe kimwe cyose niwe bihagararira byose niwe yabiraba imirima yanje niwe yakurikirana ko yambwiye ko harimo abakozi niwe bihagararira byose imirima yose nawe yitwa Gikundiro Didi mugabo wawe icyo ni bintangaje nanje matse nico wawe iyo Gikundiro Didi wawe bisanzwe asa nk'uwo kurambira wawe jewe ni umugabo mugufi w'amaso manini yirabura kandi ashwashwanitse cyane mu kuganira n'abantu muri kumwe n'uwo gutwenga afite amajambo menshi n'umuntu nyene mubwe ariho inka canke impene mwo mufise aho za Nyabunyegere ikana telefone ifoto urabe yuko ari izina mwo mufise muri Tenga yego Musa abantu bafise sasa ni mirima inka kandi kwa ifoto ye hari mwe mufise igihanga cyane urashaka kunyeka ifoto yiwe kandi akora ifoto yiwe telefone yazimye telefone yazimye kandi ntashakije nagendanye nashaje wondogira ni telefone turi mu rugo irahari hari muri bijya bimanuze kwa DJ bize nk'irahari cumekere cumekwa uzaye ibintu byose birasa imico yose ariko aravuga ni umugabo wanje ariko mwana ntabari we yamuhemukira akubira mu muriro amahoro cyane madame Shadia mumeze neza yego nawe natwe ni bon turashima Imana ashaka nisanga amakuru y'ibihe meza vraiment turashima wewe warampevye twarahebaye wowe rero ushitse hari akanama naringiyemo mugabo sinogenda ntakumvirije ngo ndakwakire nkumbure kubona uva ruguru umanutse numva umengo hari akajambo mbere nje nihuta n'ibintu bitanatewe waruje kundamutsa gusa sawa rero ugenda mu rugo bakwakire je nanjye reka ngende muri iyo nama oya hinge gatoyi kanda kwibariza urabona we ko nakwizeye nkakuko mugenzi wanje ariko ndashaka amenye iyo simba rubebe numvise yaje ngaho ikamuteroriza ikamubaza amajambo ikamubwira abandi bagore ngo bo ngaha aye ibyo nibiki ndakwinze ntuzomara amazi iyo simba rubebera nayo ngo yitwa gute
ngo ni umugore ngo yitwa Lydia aje ngaha aye ngo kumubuza amahoro akamubaza ibintu ntazi. Uke mugenzi wanje aranyizeye ndakwinginze ntuzomara amaze vre. None uwo Lydia yaje avuga iki se? Ega nkomorera sindabyumva. Iyo simba rubebe yitwa Lydia yaje kubwira ko umudamu wanje si umuntu yitwa Lydia ni umugore yaje ngaha amubaza ati ni sawa umeze neza yego amusanga mu nzu umugore yitwa Lydia nyene ngaha ayi ni hari nyene ubwa mukobwa aramubwira ati nta uhari kuko nta nuhari nta nuwazi nivyo nibiki ivyo bintu ko birazamo nibiki mu bisanzwe ahantu hari urugo rutekanye hama hariho ba Gatovyi ba Geshemu ba Sanibarati hama bahari abo ntibabura mu ngo abaza gusambura izo batubatse bamaho uyo yabuyo yaje yabuyo yitwa Lydia nta numwe nzi babonye urugo rutekanye turikundaniye turamahoro turi neza tuguwa neza aha twebwe mu rugo iwacu impundu n'umurundo kuba rero hoboneka ba Gatovyi ba Geshemu ba Sanibarati nkuko nabivuze nibisanzwe abo bamaho kandi humura urugo rw'uwanje ruronse abatoba ivyo nibisanzwe na leta iragira opposition na leta iragira abayitobera iragiva oya jine sanze ndakwizeye ego ivyo nibisanzwe humura nta ngorane nimwe jewe umugore wanje tubanya amahoro n'uyu Mana dusenga tutabona Mana ukuri bitangaza kuri iyi si urigaragaje n'umunsi mu buzima bwanjye urigaragaje n'umunsi mu buzima bwanjye uyu ni wahari umugozi wanjye uyu ni wamemukiye Madamu Lydia uyu ni yamemukiye nyimura kugira byose ankura ku mudamu wanjye amezi atatu atandiha umushahara w'iwanje n'uyu mugabo Gikundiro Desire Munyeri Nibende afise umudamu wanje muri aya masaha kubiriwe yagurukiye nawe kubiriwe wahise gutunga ryawe ryose senga urakoze igitangaza kidasanzwe Imana ihori hose ndabyemeye no munsi yuko siko runini uyu mudamu wanje umudamu nakunze umudamu twakira ibibazo bitandukanye umudamu nihanganiye n'ubuzima bwanjye bwose uyu mugabo wawe niwe yagutwaye niwe umugore niwe yamemukiye aramaramaza n'uyu Gikundiro Desire niwe amura ako kabi kabishe ako karyo kibi kibishe n'umugore ngaba akingoriye unyere Nako ndavyimva n'umutima wanje wiruka n'umutima wanje utatekanye umutima wanje utatekanye ntabwo Imana ikoze ibitangaza kwinjira muri byose nawe icyo narimo sigiwiwe ni gwawe kumbe niba yaguhemukiye nawe nyene niba yahemukiye umugore afashe umugore w'umuntu akoresha nka jewe bisigura yuko ivyo yakoze inyuma tutaramenyana bisumba ivyo Imana ikoze ibitangaza bidasanzwe cyane uyu ni umugesera niwe mudamu wanjye uyu ni umugesera akubise icumu umutima wanjye ni umugesera akubise icumu umutima wanjye
gushikuru nifise umubabaro udasanzwe. Desire ni yatumye jewe namukigwa n'umudamu wanje akambesha yuko jewe yamaye amahera umushahara wanje w'amezi 3 kandi ari kinyoma kidasanzwe. Imana ikoze ibitangaza uno munsi, Imana ikoze ibitangaza uno munsi. Kumbe ndiyo kuri Mugesera yagwebukiye nawe akambeshera yuko yabaye umushahara wanje amezi 3 akanyanga umudamu wanje nakuze n'umutima wanje. Kumbe ni wari kumwe nawe gushika ubu sinzoba namubabariye. Nimbere y'Imana, nimbere y'Imana, nimbere y'Imana, nimbere y'Imana. Nimwamazanye ujya murwayi Siboni yo Mugisha. Hanyuma umurwayi wanyu ubu ameze neza, nta kibazo kinini yagize, naje duhejeje kuvugana ubu nta ngorane mu mwanya barashobora kumubaha umutahana. Bijya byashitse kumbure byaturutse kuri bijya bihe yaciyemo, novuga yuko byamuteye nk'ihungabana, ariko nta na kimwe ameze neza. Gusa ndaja kubandikira, ndamwandikira imiti mike muja kubwira kumugurira, ariko nta ngorane n'imwe, amagara yiwe ameze neza. Imana ishimwe cyane kandi mwakoze cyane, ariko nakira abantu neza. Ariko rero ufise ikibazo kumva neza yuko inkungabana mfise byatewe n'ibintu byanacamo, uno munsi turamutaha, ariko ejo ntibyashika gasubira akavyibuka. Ubona ko tuzohora dutuma kubitara imisi yose. Oya, ntugire ikibazo, hano turafise n'abapsikologe. Nibaza nimamushikana amaze gutekana muhira, nzomubwira zogaruke uno psikologe nka une semaine yoza kugira ngo amufashe gusohoka muri bijya bihe bibi yaciyemo, kugira ngo ntibihave biguma byisubiza mutera ihungabana, ariko nta na kimwe bizohera, zosohokamo, zogenda neza. N'ubu nakubwiye yuko ameze neza, nta kibazo. Ari byiza. Reka njye wandikira ngo tuzuye tuja kubiha tumutaha. Ego, hari imiti mike njya ndabandikira, wanda kwandikira muje kumugurira, muhe aje gufatira muhira, nta kibazo, biragenda neza. Umuti wa mbere arafata kanini kamwe ku mugoroba, ego agiye kuryama. Uwa mbere ni ku mugoroba afata kamwe agiye kuryama. Uwa kabiri arafata kimwe mu gitondo, ikindi saa sita, ikindi ku mugoroba yafunguye. Nuko rero murakoze cyane. Sawa sawa. Ibyo nagutumye bimeze gute? Shaka amakuru nyayo. Mabuja, nukuri hari igihe umuntu arengerwa, numva umenga simfise naho nobihera, parako jeje nk'intege zacitse. Ariko ukuri nuko ikintu cyose Mugisha yavuze nasanze ariko kuri. Ahubwo hari byinshi tutigeze tumenya na Mugisha wenyine uno munsi atazi, ari navyo namenye cyane kuruta ibindi. Koko Gikundiro yatwaye umugore Mugisha, amuhendesha amafaranga,
ibindi numvise yaragiye niwe barabafasha kubaka ibintu bimwe bimwe mu rugo imbere y'iwanje. ariko ishingire ko rero kandundura nuko numvise neza yuko vuba bwango bagomba gukora mariage. ubwo urumva neza yuko ibintu byabo bigeze kure cyane. ariko ikirenze ni uko kuba nashize mu Burundi imigambi yabo yose nje kubisesamo amazi. Alo? Kariko uri wenyine? Okay, umva. Nshaka umubaririza sema kuri ko gikundira icyo adakora umunsi w'ejo. Rero shaka icyo uzobarereke ubonye bari muhira bose ucumira ifuni. Ndakeneye kuza muhira. Sawa. Oya nta kibazo. Ego. Gahunda afise ni icyo kuja muhira. None mabuje. Kazo mfise ni kimwe. Ubundi nibwo shabaye kigaba n'umugabo wawe tu. Umufitiye gahunda kumufungisha cyane. Bizoterwa nawe. Ntiyashaka tubigira birebire. Bizoba birebire. Ntiyashaka yuko apfa amatungo yanje mu mahoro. Sinzomufungisha. Kuko kumukura mu matungo y'iwanje ndamusubije ku isuka hasi. Ntakiri cyo. Ariko ntiyashaka ko tuja mu mategeko. Nabwo tuzobikora. Ariko jewe nubwo kuroba bakwiye gufungwa kuko abona abansi biterambere ry'umuntu. Bizoterwa nawe. Rega nta mugabo yokora nk'ivyo yazi neza yuko muronderera hamwe. ariko ro nagoma ndakwitumira ngo kwibara barasha ifana. Akira unzanire ifana. Sawa? Namaguru ufise genda uyizanire sha. Mbiza ndakubwire karikuru. Je siriko ndapyina cyangwa siriko ndatwenga. Sawa? Mvuze ati genda uzanire ifana. Binamubona. Ubona niko ndabivuga niko ndatwenga jewe. Wow. Sindi wo kugumutuma akana kariya. Urafise amaguru ushobora kugenda kuvyizanira. Kandi ureke kungora sha nonyonura umunsi. Sinafise akanya. Usigaye ubona ko wakuze wamaze kuganza urugo. Kari kuru. Nuko sanze je naratekanye. Mushiki wanje ambujije kugwana. Bana gucanda gusekura ubunyene. Na gucanda gusekura ubunyene. Akirageno zanira fanda. Nafana nja kuzana. Kandi cyo umenya akari nyuma karahinda. Kazo guhindirako. Rindira ndagutegurire neza. Ukungene uzogenda ntuzomenya kakari nyuma gahinda. Unyirukana. Sawa. Unyirukanisha wewe. Ndakwirukanisha. Nzokwirukana jeje nyene. Urafise ubwo bushobozi ho. Sawa, uzomenya neza ko ndabufise. Umva ndakubwira impamvu nakubwiye akari nyuma karahinda. Niko uruje udashobora kuruhagarika. Niko mbona ibisaka vy'imbwa bigiye gusha. Wow. Watanguye gukura. Reka rero ndakwereke. Sindakubwira umviriza garuka. Ico umenya cyo ibintu byose murimo simbona ukuntu ushobora kubivuga. Kare kuri uraza uri kurishura gutyo. Uri gikyo Ndakubajije neza. uri giki Uraza uri kurishura gutyo. waje usanga hano siko Uzoza uraraba n'undi wishura gutyo. Kandi uri ko bavyo uzoza uraraba n'undi wishura gutyo. Nuko bambuje kugwana. Ariko umenye ko aya ndakubwiye nzu yakwibusa bariko baragusohora. Nibanyumva.